nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Muri ibi bihugu tubana mperutse kubona umugabo w'umukukuruke aje imbere y'inama nshingamateka y'igihugu cy'iwabo arabesha abeshere muvyeyi wacu avuga ngo muvyeyi wacu ngo yahamagaye abatutsi b'ikongo abahutu siko yavuze ngo arabigisha ngo nimugende muyegeranye ngo nzobanwikira abasoda ngo babafashe kwica abatutsi biwaye. Ibyo bintu mwarabyumvise ndiyumvira navuga uyu muntu kubera iki umuntu ashobora kugwara ihahamuka mu gihugu kivaho giteye imbere givuze n'ubuvuzi bukaze ntibamufate ngo bamuvurire ku migozi y'igitanda abantu bakari ku muntu bikagenda gutyo. Jewe mu 2004 niho naba mustanteri w'ikambi y'impunzi z'abanyekongo kandi 90 ngira n'ibice 5% iyo kambi yari mwabo bantu yita ko abatutsi b'ikongo. Nuno munsi baracabahana bahamaze imyaka 70 barahavyarira bahubatse amazu abandi barayagura dushingirana abageni tumarirana imanza turi ku mashira hamwe. Uri kurambwira umuntu yorengana bari ngaha akaja kuba hariya. Nabonye abantu bavuga ibihugu byabo neza kandi yo neza bavuga uyiravye atayigaragarayo ariko bahindukira bahakubuza kuvuga neza y'Iwanyu wanayivuga bahagutazira amazina y'ibindi bintu kugira ngo barabe ko wocika intege ubihebe. Noneho ikinyoma cigarura urubuga cyonyene timuhebe ukuri n'ikinyoma bizokwama bihanganye ariko amakuru twarayamenye. Insinzi izohabwa ibendera y'insinzi izomanikwa n'ukuri. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Dose kugira ngo baba mahoro kuko Bibiliya tubwira ngo nibaba mahoro natwe tuzogira mahoro. Gusengera indongozi ahanini ni kuneza yawe usenga kuko indongozi ihungabanye twese turahungabana. Kubona yaduha indongozi ziturongora muri vyose ziciye bugufi zubaha Imana. Ni ikintu gihambaye nk'umuntu azi Imana iyo ubibonye ukwiye kubitebesha kwa maso. Musi wo kwimuka ukaja ahandi niho wobona icyo Imana yadukoreye. Turanezerwa cyane bavyeyi iyo mutugiye imbere iyo tubonye muciye bugufi. Narabivuze igihe twaviga Itega mu gikorane sinzi kwigumiza mu ivyiza nabonye cyanda bivuga kugira ngo vyigishe n'abandi. Amen. Kuba umukuru w'igihugu n'ubuntu bumwe bita ubuntu nyene burengeye. Twese twaragira ubuntu ariko ubwiwe burarengeye. Kubona Imana yo kwizigira mu miliyoni imiliyoni 10 ikazironderera umuntu yovuga ati ubu niwe nizigiye yozindabira akazindagirira izi ntama zanje. N'ubuntu burengeye twese. Igihe kimwe twigeze guharira n'abakozi b'Imana hari igihe kenshi iyo uvuze ijambo ryiza ku ndongozi bacha bavuga ngo waguye ngo wavuze politike ariko tute politike tihagira uzobabesha tute politike. Twese turi muri politike yo kwagura ubwami bw'Imana. Haleluya. Nta kuntu uvuga ngo umuntu araguye kandi nawe isengero ryawe warisinyiwe na ministre de l'Intérieur ukavuga ngo wowe ngo ntiwivanga
kandi ikaramu yaguhaye uruhushya rwo gukora ari y'umunyepolitike. Bantu b'Imana twese duhamagariwe guhaguruka gufata amaboko indongozi mu bikorwa byose byiza biteza imbere bizana amahoro bizana umutekano. Umuntu wese akeneye kumenya ko ari ingabo ikingira mugenzi we, ariko twese tugiye hamwe dukingira umwami. Tugiye gushima Imana kuko turi mu mahoro, turi mu mutekano, taco twikeye ku mwanya, kandi ndazi yuko Imana itubereye maso. Ariko narababwiye amasengesho yonyene ntiyocungera imbibe hatariho ingabo, hatariho abajejwe umutekano. Ni vyiza yuko tubasengera, tugasengera ingabo zacu ziri, tugasengera umuntu wese afise ico ajejwe kugira ngo tuba amahoro. Amen. None rero tugiye guhimbaza Imana. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikwiye gushikira mu mitima yoroshe, mu mitima itagumye. Hariho indirimbo twaririmbye kuwa Mungu ivuga ngo uniondolee moyo mugumu, bali unipe moyo wa upendo. Pana upendo, pana salama. Pana salama. Yote ni salama. Amen. Uniondolee moyo mugumu, bali unipe moyo wa upendo. Ansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari vyagezwe n'abantu. Ico Imana yageze murakireka ngo mwumire ku migenzo mwabwirijwe n'abantu, kandi ati nkako mwageze neza gukengera icagezwe c'Imana. Ati nkako mwageze neza gukengera icagezwe c'Imana ngo muziririze iyo migenzo yanyu. Kuko Mose yavuze ati wubahe so na nyoko, kandi atututse se canke nyina ntazabure kwicwa. Ariko mweho mugira muti umuntu niyabwira se canke nyina ati ico nari kugufashisha ni korbani, risobanurwa ngo nico nzoshikanira Imana. Ntimuba mukimukundira kugira ico yofasha se canke nyina. Ijambo ry'Imana mukaritituza imigenzo yanyu mwigishije, kandi mukora n'ibindi byinshi bene ivyo. Kandi yongera guhamagara ishengero araribarira ati munyumve mwese mubitahure, nta kintu kiri nyuma iyo kigiye imbere mu muntu gishobora kumuhumanya, ariko bivuye mu muntu nibyo bimuhumanya. Namba hariho ufise amatwi yumva niyumve. Yinjiye mu nzu asize ishengero hanze, abigishwa biwe bamusiguza uwo mugani. Nawe arababaza ati mbega namwe murimbura bwenge mutyo ntimutahura yuko atakintu kiri inyuma iyo kigiye imbere mu muntu gishobora kumuhumanya, kuko kitagiye mu mutima wiwe, ariko kija mu nda kigaca mu nzira yacu. Ivyo yabivugiye kuzirura ivyo kurya byose. Kandi aravuga ati ibiva imbere mu muntu nivyo bimuhumanya, kuko imbere mu mitima y'abantu havamwe ivyiyumviro bibi, ubushakanyi, ubwivyi, ubwicanyi, ubusambanyi, ukwifuza, kugira nabi, ubugunge, ivy'isoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone, ubupfu. Ivyo bibi byose biva imbere nivyo bimuhumanya. Imana idufashe. Haleluya. Sinzi ko mwonyemera tugasoma igitabo cya Zekariya. Zekariya abaheruka gusoma Bibiliya kera akurikirana na Maraki. Zekariya 3
umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Havuze ngo maze anyereka Yosuwa umuherezi mukuru ahagaze imbere y'umumarayika w'Uhoraho na Satani ahagaze iburyo bwiwe ngo amurege. Umumarayika w'Uhoraho abarira Satani atewe Satani, Uhoraho aguhane, Uhoraho yirobanuriye Yerusalemu aguhane, mbega uyo sigishirira cokowe mu muriro. Cete ca mbere ca Yohana. Cete ca mbere ca Yohana ntihagire uja kukironderera mu itanguriro kiri ino. Cete ca mbere ca Yohana igice ca mbere umurongo wa mbere dushikane ku murongo wa gatatu. Haravuga ngo icariho uhereye ubwa mbere na mbere, ico twumvise, ico twabonye n'amaso yacu, ico twitegereje intoke zacu zirayikorako, ivyo kuri jambo w'ubugingo, kandi ubwo bugingo bwarerekanywe turabubona, turabushingira intahe, kandi turababarira iby'ubwo bugingo budashira bwamanye na Data wa twese tukabwerekwa. Ico twabonye tukacumva nico tubabwira namwe, kugira ngo namwe mufatanye natwe, kandi natwe dufatanije na Data wa twese n'umwana wiwe Yesu Kristo. Turangirize gusoma rero mu gitabo ca kabiri ca Samweli, igitabo ca kabiri ca Samweli igice ca 23 turasoma ku murongo wa gatatu. Abagwaye malaria y'impwemu mwihangane. Hari abantu mwisengero bameze nk'abagwayi ba malaria. Umugwayi wa malaria mukanya gutuma amata wayashikana toya ati ngomba gatobe, usanga yahinduye. Washikana umutobe toya nta gahwi wompa, wazana gahwi ati none ko nshaka gatunda. Hari abantu baruhishanya cyane. Rero abagwayi bamwe mu isengero murasoma igisomwa cyaba kirekire ati iyo barekeraho bakaririmba, baririmba bateza ibiri bati mugabe yo ibijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryavugwa ritevye ati mugabe yaba aramatangazo. Rero turarangije mwihangane. Imana y'Abisirayeli 23:3. Imana y'Abisirayeli yaravuze, igitandara cy'Abisirayeli yarambwiye ati uganza abantu mu bugororotsi, agatwara yubaha Imana, abarasira nk'umutwenzi iyo utambitse, nk'izuba iyo rirashe mu gatondo hatagira gacu, ubwatsi bukamera hasi imvura yaguye. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Aya niyo majambo tugomba kuganira muri kano kanya. Numva mwemu w'Imana yandongoyemwo. Twasomye amajambo mu butumwa bwiza bwa Mariko, indyarya zari yegeranije zigizwe n'abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyo biyandikiye. Noneho baragenda basanga umwami Yesu yicaranye n'abantu bato bato bariko barasangira. Hanyuma bo baraza bambaye impuzu zera. Abafarisayo barabarongozi b'amadini, bambara amakanzu maremare n'ubwanwa burebure n'umukandara w'igitambaro usa neza, no ku mutima handitse yuko
ari ba rabi kandi bakwiye kubahwa mu masoko no mu masengero ndetse no mu manza bagomba guhabwa intebe z'imbere nuko bameze. Hanyuma rero baraza basanga Yesu umwana w'Imana yicaranye n'abantu batoya batameshe badakaraba bikwiye bataja muri sona ngo babanyukure. Hari abahungu badutse muri sona bazi kunyukura abagabo, ntagenda kagaramaho bakamurambika ku gitanda nka kujya boza ikiziga bagakunyura bigaheba bikemera gasa neza. Rero Yesu yari kumwe n'abantu wewe yisangirira nabo. Abafarisayo baraza n'agasuzuguro kenshi n'akagaye kenshi, ntibumva ingene umwami ashobora kwicarana n'abantu bato bacafuye badasa nk'uko abasirimu basa b'abanyamadini n'abanyabwenge. Noneho ngo basanga bariko basangira bakora mu isahani imwe, ngo barahagarara barabisuzugura, ngo begera Yesu baramubaza bati ngo hano bishoboka gute ingene ushobora kubahuka ugasangira n'abantu bobo bavuze ngo barisha intoke zihumanye, intoke zicafuye, intoke zidakaravye. Yesu arabumviriza ingene bari kubagaya abantu babagayishije ijisho, kuko bobo mu migenzo yabo iyo bari bigishwe na basekuruza, kandi si migenzo mibi uretse ko yadosemo akagaye gusa, bari babigishije yuko bagomba gukaraba. Bibiri tubwira ngo bakifite ikinyura hafi y'ukwimongora neza, umuntu agakaraba nk'isabuni akayimara wenyine arikaraba. Ariko Yesu yaraba bariko barabivuga, vuga ngo amen, haleluya. Yacisha muri ya makanzu yabo yerekana ko ari abakozi b'Imana bejejwe batunganirijwe gukora umurimo wera. We amaso atobora umubiri wabo wiyoze, atobora na ya makanzu yera, atobora na bya byubahiro bindi bagendana, ngo amaso yiwe arinjira mu mitima yabo. Haleluya. Yesu ngo ababone mu mitima, abona intoke sizo zitwaye ikintu gihambaye, ahubwo imitima yabo nihumanye gusumba intoke zabo bagaye. Haleluya. Yesu ngo arahindukira ababwira ati ikintu kiva inyuma kikinjira mu muntu, icyo ntigishobora kumuhumanya. Icyo bikoze cyo mutera indwara nkeya agazikira ibisanzwe, kuko ngo givizaho cinjirana naho kigira gute naho gisohokera bikaba birarangiye. Aravuga ngo ariko ikiva mu muntu nicyo gishobora kumuhumanya. Imana dufashe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Ababwira ngo kubera ngo kiba kivuye mu mutima w'umuntu. Mu mutima w'umuntu rero ibihumanya biriyo. Yesu agira urutonde arurambika imbere yabo, ngo amara aravuga ati abari n'amatwi yo kumva nimwumve. Aravuga ngo mu mutima w'umuntu niyo hava ishari. Mureke ndababwire, kaminuza ya nyuma wiga ugacika umurozi wa kweri ni kaminuza y'ishari. Iyo umaze kuronka degree mu ishari uba winjiye mu rwego rw'abarozi. Nimba hari ikintu kibi cyonona umubano gitesha umuntu umunezero kigatuma anikwegera umuvumo uva ku Mana, ni ukuganzwa n'ishari. Abanyeshari muhari rero mwigumye, kuko Yesu yavuze ngo mwene abo barahumanya.
mu mitima ngo niho haba ivyiyumviro bibi. Abantu b'ivyiyumviro bibi Bibiliya yatubwiye ngo nitwasanga naho bakoraniye ntituje kwicarana nabo. Nyene cyubahiro kwa Mungu nabahaye akarora aba bana b'Imana ingene kwigendana n'umuntu mubi bishobora gukwegera. Kera habayeho abasuma bitwa ba Gatarina murabazi ba Rusenyanzugi bibisha ibibuye binini binini umwango kitera indani baja kwiba. Bamaze kwiba inoti barazitwara ariko bateza kuronderaho baja kuzigaburira. Bumvikana guhurira kwibari bagenda bakoma umunyebari butaraca mutwenzi mu turuturu. Arabakoma ati dukuduha inzoka. Aravyuka ruguru arabaha. Hakaba umubanyi w'iyo bari yaravise inyota isumba umurima w'umuceri. Yumva abantu bavugira kwibara ati nubwo nkiryamye amahigo yarabonetse abavumvye ntibarabwagwira ubureka ngende ndaba abo bantu bampa agacupa. Asanga niho ati bagenzi ni mumpa agacupa nararanye inyota bati nibaguhe. Mugabo wantreta polisi iri mu makanda yabo babandi icisanga aho bari kwibari ari umuntu ababarangiye ati hari abantu bavugira kwa naka nimwocaho usanga ariho bari. Baraza barabagota bahwikirira hamwe na wa muvumvyi ataza makuru y'izo nzoga iyo zivuye. Bamusanze hamwe nabo babafatira hamwe kuko izo saha nta muntu ari bwagere kuza gusorora. Bati nibo barabatwara ngo basambisha umuntu aravuga ati jewe ntavyo nzi nari muhira nari ngiye kuvumba icupa. Ibibandi navyo ni ibintu by'imitima mibi birihorera ntibyamusurira. Babacira igihano babajana Igitega. Iyo ni inkuru yabaye kera mu kugucira umunyororo bituwa zero wo guherayo perpetuité. Siko gametre niko bavyita. Imana shimwe cyane. Bagenda ngo babamanika isuka hejuru hariyo isuka ati umunsi ijya suka yabaye ifuni itigeze irima uzoca utaha. Bari bazi ko bidashoboka. Wiyumvira umuntu yapfunzwe azize ko bamusanganye n'abantu babi. Apfungwa kuri Micombero arekurwa n'ikigongo cya Ndadaye atari nikosa yakoze kubera bamusanganye n'abantu batari. Bibiliya rero Izaburi ya mbere avuga ngo mwirinde ntimukicarane n'abacokoranye ntimukicarane ntimuje mu nama zababi. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Ngo mu muntu mu mutima niho hava ubwicanyi niho hava kwifuza ukugira nabi ubugunge iby'isoni nke ijisho ribi ibitutsi. Ariko muri no minsi ibitutsi ngira hari ishuri rivyigisha. Muri no minsi uyoberwa barokore uyoborwa abanywe biganja. Urumva abantu bose baratukana. Ukimva none ibitutsi biva kandi utagira ico bamutuka bakakironde. Ariko wumvise yuko umuntu atukana Yesu yamusize kuri liste yabagize gute yabahumanye. Imana dufashe ubwibone ngo hamwe n'ubundi bupfu. Arababwira ngo abari n'amatwi yo kumva nimwumve. Umwami Yesu yagiye acibwa intege igihe kirekire n'abagabo bitwa indyarya. Muzi ko mu butumwa bwiza ari Yesu yagira ngo muzobona ibara mwandyarya mwebwe mugira ibi n'ibi. Ariko icyo Kristo atwigisha yari indongozi nziza izi mission na objectif yiwe. Afise vision yagomba kujana ishengero. Haleluya.
ntiyigeze acika intege kubwo ibitutsi bamutuka. Wapi? Ntiyigeze acika intege kubera bamucafuza. Ntiyigeze acika intege kubera ibinyoma bamuremako. Nico gihe abo bagabo yabasizaho yibandaniriza igikorwa ciwe cyo kugendera izindi ntara. Imana ishimwe cyane. Bitubwiye ngo yaciye aja Itiro ni Sidoni abandanya kuroba abantu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Burya amabweja gw'imbwebwe zo hanze ntabuzi ntare kuganza ubwami bw'ishamba ryayo. Wapi? Kuko nta musi numwe uzokora ivyiza ngo abantu bose gukomera amashi. Ariko bibidwira ngo ntukare kuri ciza wafashe. Guma mu nzira nziza. Imana ishimwe cyane. Tucike intege. Shikama. Imana nayikunda. Imana tiyigeze itoza abantu bibinebwe canke babanyabwoba. Yarabivuze neza umuntu wese ihamagaye iravuga yatumviriza imbere hari umuriro kandi uzowucamo. Ariko isezerano nguhaye nuko naho uzowucamo ntutinye, ndi kumwe nawe, ndagutabara, ntuzosha. Imbere yawe hari amazi, ibiyaga. Yewe birivuze ibiyaga, ibivuze ingorane gusa. Atuzozicamo, uzoca mu mazi menshi. Ariko kandi ntutinye, ndi kumwe nawe, ndagutabara. N'Imana ibana nabo yahamagaye, ikabana nabo mu kigeragezo, ikabaha intsinzi, kandi baboneka yuko umenga n'abanyentege nke, baboneka yuko umenga ntaco bashoboye. Ariko kubera Satani agenda amena amaso y'abanyakibi, ntibashobora kubona ubushobozi bw'Imana bukorera mu yahamagaye. Babimenya gusa kubera bafise uburambe mu kumaramara. Bama babona buduzi bendera ry'intsinzi, avuga ngo nahahandi Imana yahatujabukanye. Haleluya. Twasoma ijambo muri Zakariya igice cya 3. Satani yababajwe n'ibikorwa bya Yosuwa, biramubabaza kuko umunyakibi ntakunda ibyiza. Yosuwa yari umurongozi mukuru, agakora ibintu bikababaza Satani. Umuhisi umukuru w'igihugu cya Tanzania yitwa Magufuli niwe yigeze kuvuga ngo niwakora ikintu ukabona abanse bawe bagukomeye amashi, ucubanza ugihagarika urabaho wakosheje, hazoba ari ahantu wakosheje. Aho kandi murakumva Pombe Magufuli ndugu yawe ujya mugabo naramukunda wa. Imana ishimwe cyane. Yavuze ngo ugakora ikintu ukumva abansi bakomya amashi, banza uhagarike urabe aho wakosheje. Ariko ngo niwakora ukumva bari imyoje baridoza, ngo ujue kwamba umewatwanga kabisa. Amen. Igiswahili namanutse muri Sigike. Imana ishimwe cyane. Timukinga yirekira kwiye. Bwana sifiwe. Ariko niwakora ibintu ukumva abansi bawe barakwidogeye, ukumva abansi bawe barimyoje, ukumva abansi bawe barataka bacafuza ibintu n'ibindi, umenye ngo uri mu nzira y'ukuri gumuhonda ho nyene. Amen. Kuko nta ruhusha dufise gukunezereza umwansi, kuko umwansi akorana na shitani. Satani ngo ababazwa na Yosuwa, uburongozi bwa Yosuwa buramubabaza, ngo aragenda aricara akora dosi. Mumenye ngo yakoze dosi, ngo arayitunganya neza,
y'ibirego bihimbano Imana ishimwe cyane yuko umurementaniza ibyo adakora n'ibyo atiyumvira byose akora idose ku buryo avuga ati iki kinyoma iki ingene ndagishonye neza n'Imana iri mu ijuru nkaja kumurega ibi bintu Imana iravyemera. Umva Satani ngo aragenda atabuze convocation mu ijuru ko umumarayika w'Uhoraho Yosuwa bamutumako twasomye ijambo ry'Imana ngo umumarayika w'Uhoraho niho yarari ngo na Yosuwa iburyo ngo na Satani ahagaze hehe ibubamfu Satani ngo aramurega aramucafuza bikomeye ngo ku buryo ishusho yiwe yaboneka yuko umenga acafuye ngira no ku mpuzu yambaye ngo umumarayika w'Uhoraho aramwumviriza birangira Satani yaje kurega ahubwo ari wafatiwe ibihano kuko yatubwiye ati Satani Uhoraho aguhane kuko uyu wazanye kurega mwijuru turamuzi nigishirira cokowe mu muriro. Haleluya. Ariko umuntu atagusumbya gusenga yo kurega kumana gute Satani aramaramara atahana ibihano Yosuwa ngo mwijuru marayika abangwa ahubwo ngo ni mu mwami ku wundi mwambaro w'icubahiro. Haleluya. Amanukana ikanzu ivuye muri garderobe yo mwijuru nukuvuga bivuga ngo ahubwo yongega ubundi bubasha aravuga ngo kenyera ugenda ubandanye ubwanze ariko wirinde Satani ni mubi. Hari abantu tubana bama bariko bararondera ivyo bakureka bama bariko bararondera ico bagucafuzako bama bariko bararondera ingene boba mubi mu maso y'abagukunda ariko ijuru ritobereye maso. Haleluya. Hari n'igihe bagira iminsi mikuru bagaserebura akavuga ati turamurangije ariko bikarangira aribo barangiye usenga atahanye insinzi avuga ngo data naganze yambereye maso mu rugamba. Iyo ugiye kurwana ugende ubajije Imana kujanye nawe niwumva ikubwira ati ndi mu ruhande rwawe tangura kuvyina insinzi kuko Imana yacu ntineshwa. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Muri ibihugu tubana mperutse kubona umugabo w'umukukuruke wumve ko umukukuruke ari umuntu akuze. Hari umuntu akukuruka akiri muto. Umuntu w'umukukuruke n'umuntu babona ko inkomezi zose zaheze n'ubwenge butanguye gucurama babona tundi yo bakizezwe ibintu kuko ntabyo agishoboye. Habashaje aje imbere y'inama nshinga amateka y'igihugu cy'iwabo arabesha abesha ku mugaragaro. Sinzi ko hari saa sita mugabo icyo nabonye cyo ntihari mu ijoro abeshera imbere y'ivyuma nk'ibi abeshera umuvyeyi wacu. Nokuri uretse gusuzugura n'ukumva ubabaye naratangaye ingene umuntu yarazwi ko ari umunyabwenge yarazwi ko ari umuntu yohanura abo bari kumwe yarazwi ko ari umuntu w'umuhanuzwa jambo inararibonye ashobora gupanga ishakoshi y'ikinyoma agiye kubesha igihugu n'amakungu. Avuga ngo umuvyeyi wacu ngo yahamagaye abatutsi bikongo abahutu abahutu siko yavuze ngo arabigisha ngo nimugende mwiyegeranye ngo nzubarwikira abasoda ngo mufashe ngo babafashe kwica abatutsi biwaye. Ibyo bintu mwarabyumvise. Ndiyumvira navuga uyu muntu
kubera iki umuntu ashobora kugwara ihahamuka mu gihugu kivaho giteye imbere gifite n'ubuvuzi bukaze ntibamufate ngo bamuvurire ku migozi y'igitanda abantu bakareka umuntu bikagenda gutyo. Imana dufashe cyane. Haleluya. Jewe mu bihumbi 2004 niho naba musitanteri w'ikambi y'impunzi z'abanyekongo, kandi 90 ngira n'ibice 5%. Iyo kambi yarimwe abo bantu yita ko ari abatutsi b'ikongo. Nuno munsi baracaba hano, bahamaze imyaka 10 barahavyarira, bahubatse amazu, abandi barayagura, dushingirana abageni, tumarirana imanza, turi kuri mashira hamwe. Uri kurambwira umuntu yorengana bari ngaha akaja kuba hariya? Ture guhendwa. Igihugu cyacu Imana gihaye umugisha. Ibi ndabizi baranduga ko mugabo ntacyo bitwaye. Haleluya. Jewe narababwiye ndi gwemera mivumo, uzushaka umvumo canke ureke. Umunsi umutima waje utagufashije kungwanya sinzoreka kuryama ngo sinzira. Tugendere mu kuri, tubeshuze ikinyoma. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo turemerewe guhengama iyo bikenewe, mugabo tugahengamira mu ruhande. Icete cya kabiri cy'Abikorinto, Paulo yavuze ngo mwebwe ntimushobora kugwanya ukuri na rimwe, ahubwo muhamagariwe kugira gute? Kuba mu ruhande gukuri. Icete cya kabiri cy'Abikorinto 13:8. Iyo ukuri n'ikinyoma bihanganye turemerewe guhengama, ariko urabaho uhengamiye. Kuko birenga yatubwira ngo ikinyoma ni Satani wenyine yacivyariye, uwakimuteye inda ntawenze. Ayo makuru birera yatunyegeje, ariko iremeza ko niwe yacivyariye neza. Sinzi ko yagitewe na canke yagisamwe ku bwamwe mu mbi, ariko niwe yacivyariye. Abantu b'Imana rero, igihugu cyashize Imana imbere, tugomba guhengamira mu ruhande gukuri. Paulo arandikira Abafilipi 3:16 aravuga ngo mugabo rero ukuri dushitsemwo aba ariko tugenderamwo, ukuri kw'ijambo ry'Imana niko kuri. Zaburi 119:105 haravuga ngo ijambo ry'Imana niryo tara rimurikira ibirenge byacu, niyo toroshi tumurikisha kugira ibirenge byacu byo gutsitara no gukatira mu nzira z'ibinyoma. Haleluya. Ijambo ry'Imana rero ari ryo tari muri kibirenge byacu, ari wo muco umurika mu nzira ducamo. Byatubwiye neza muri Samuel wa 2 cyo cya 23:3 haravuga ngo ubuganza abantu mu bugororotsi, akarongora agatwara yubaha Imana, nguyo abarasira nk'umutwenzi utambitse nk'izuba iyo rirashe mu gatondo atagira agacu. Ihanga rivize indongozi yubaha Imana, indongozi iciye bugufi, irongora yubasha Imana, ihanga ryose rigira amahoro. Ihanga ryose rigira umugisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Icete cya mbere cya Yohana igice cya mbere umurongo wa 2 n'uwa 3 havuze amajambo akomeye. Duhamagariwe gushinga intahe. Gushinga intahe no gusura mu Kirundi, no kubicabona, cyo kuvuga ibyo wabonye, ibyo wumvise, n'ibyo wikoreye ko udatinya igitsure cy'ukavuga ibinyuranye n'ibyo uvuga. Isura y'ubwoba inywa inzoga zibiri.
yashika imbere y'abagabo ikabura ikivuga. Ntiwonywa inzoga yo witwaye ni witwariwe ngo uvuye ngo bose uzobasurira. Tibibaho. Unywa imwe. Imana ishimwe cyane. Yavuze ngo icyo twumvise n'amatwi yacu, icyo twabonye n'amaso yacu, icyo twitegereje, icyo intoke zacu zikoreyeko turagishingira intahe. Nicyo tubabwira ngo kugira ngo namwe mufatanye natwe kwizera no kugendana natwe. Satani abiba mu bantu inzankana ataho zifatiye, akagomba kwereka abantu ibintu byoteranya umuntu n'uwundi. Yubaka ibihome hagati y'abantu bavukana bakundana bapfana ikintu gikomeye cyane. Satani akamwereka ko uwo muntu ari mubi, kandi wamuraba ububi bwiwe ukabubona cyangwa ukabubura. Iyo ububuze rero nta gusada kuri pression y'ikinyoma, uhagarara mu ruhande gukuri. Yesu ntiyigeze agira abafana benshi, wapi, ariko yaraza ati icyo nkora kimwe gusa, ninamara kugishikako bose bazoba banje. Hari utakumva uyu munsi kubera ruwunda muhuha mu matwi amubwira ibindi, ariko ni wabandanya ukora ugashika kuri ya nsinzi n'icyo uri kurarondera, n'umwe atakumva uyu munsi azohindukira avuga ati ndi uwawe. Rero twirinde gucika intege mu rugendo turimwo, n'urugendo rutoroshe. Duhura n'ibigeragezo, ibihuhusi, imipfunda n'ibindi, ariko icyo Imana gusaba ni kimwe: shikama. Shikama, ushira amanga. Imana ishimwe cyane. Dufise ibyo twabonye. Nabonye abantu bavuga ibihugu byabo neza, kandi iyo neza bavuga uyiravye atayigaragarayo, ariko bahindukira bahakubuza kuvuga ineza y'Iwanyu. Wanayivuga bahagutazira amazina y'ibindi bintu kugira ngo barabe ko wocika intege ubihebe. Noneho ikinyoma cigarura urubuga cyonyene, ntimuhebe. Ukuri n'ikinyoma bizokwama bihanganye, ariko amakuru twarayamenye. Insinzi izohabwa, ibendera y'insinzi izomanikwa n'ukuri. Haleluya, Bwana sifiwe. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, turabagabo bo gushinga intahe ku byo twabonye, ibyo twumvise n'ibyo twiboneye. Turazi yuko muri no minsi uhanganye, ariko twebwe natwe turi ku rugamba. Dupfukamye dusenga Imana gwigufata amaboko igukomeza. Kuva Imana ibateye iteka ridasanzwe ryo kurongora ihanga ryayo, wagwanye urugamba rutoroshe rwo kurandurana n'imizi icitwa amacakubiri. Ivyo kiretse ureha kubivuga kubera imvo yisangije, nta muntu ari ngaha atabibonye. Amacakubiri y'amoko abayavuga no muzi sinzi iyo babikura, ariko turashima Imana yuko yabaye ikiganza ciza cyuko imitima y'abantu itekana, amoko yose no munsi akaba aryama agasinzira. Kuva mushitse muri ayo mabanga twabonye ikiganza ciza c'Imana. Amacakubiri y'imigambwe uno munsi si nka ya kera, kuko mwarigishije yuko umugambwe mukuru ari igihugu,
abantu baratahura. Ico twarakibonye yaba amacakubiri y'amadini tayo byatanguye igihe muje Imana ibaduhaye, niho twatangura kubona amadini yose ashobora guhurira hamwe bagasenga Imana bakaganira, dusanga bya bintu byose byadutandukanya ntivyari bifashe. Uno munsi ugasanga turagenderanirana kandi dufise imyizerere idasa kuko twatahuye ico dupfana. Ico kintu turakibashimira cyane kuko nta ico kintu mwarakigwanya ngo rugamba. Waduhaye ico dupfana, utwaka ico twapfa, ico ntituzoreka kukivuga. Turakigushimira. Imana ishimwe cyane. Wagwanya intambara y'abagisahura kuko ushaka ko tugisangira. Ivyo kandi uzobizira ariko uzuvyemere kuko imbere y'Imana utegura ibitsibo bikomeye cyane. Nta mwami n'umwe yigeze ahaguruka ngo agwanire agateka umutekano n'amahoro no kwidegembya k'umuntu muto Imana itashigikiye. Nubwo yagwanywa n'ibihangange bindi bikikoranya bikaja hamwe, byarangira Imana imuhaye insinzi. Rero ico twarakibonye turagishingira intahe. Wahagarariye igihugu ku mahoro n'umutekano. Kera saa 12 igeze kiwarenga kwa Busigo, kiwarenga ku Musaga, baje bavuga ati rindira kuko amasaha yarenze. Ariko no munsi umuvyeyi ari rugura Igitega canke Karusi bamubwiye ati umwana araremvye Bujumbura minwi, umva saa 10 agushitseko yizi ataco yinona. Ico kintu kirakomeye cyane. Nubwitange bwanyu kuko mwabaye indongozi nziza. Igihugu cyanyu Imana yabahaye murakirinda kuko nakarumwongere mwiza ni kwamera. Tahunga idubu, tahunga imbwebwe yo ziteye intama, ahagarara muri zakazigwanira zikaba amahoro. Imana ishimwe cyane. Waragwaniye ubutungane kuri bose kuko wanka karenganyo n'igikenye. Titugira aho tubivugira ariko tuba tubibona. Turaza ubwitange mwagize mukarekura leta yose gatembera igihugu cyose irondera ikintu kigoye abene gihugu, ikintu kibababaje. Byabaye tubona kandi igihe cyose bazanye raporo mwarishikirayo mukabona ingene abantu bamerewe, mugahagararana n'impahazwa mukazirenganura. Uno munsi nyine cyubahiro tugatubabwira akarenganyo ntikarahera n'igikenye ntikirahera. Mugabo n'urenganye uwundi uyu munsi, uwurenganijwe avuga ati ngo mundenganye mugabo ndabizi neza umunsi yabimenye azondenganura. Ico ni cizere abantu bagira bati umunsi umuvyeyi wa nyine cyo yabimenye ndabizi neza yuko ndenganya umwanya atarabimenya mugo umunsi yabimenye ndabizi tazovyihanganira. Turakibashimira, turashimira Imana cyane. Haleluya. Imana yabahaye igihugu carahariwe ivomo n'ayandi makungu, umenga caragwaye imibembe abantu bakinena, mugabo uno munsi murabona yuko mutumwa ko hose kandi inama zikomeye bama barondera yuko bumva namwe inama yanyu ikivuga. Tugashima iyo mutashe yo twumva icizere amakungu yabagiriye, tukavuga tuti Imana ishimwe kuko iryo niteka kuko umurundi wese ahageze aravyubahirwa. Imana yo mwijuru ihabwe cyubahiro ni ihabwe amashi. Aha abandi birukana bagatoteza basenga Imana nyamana, ahubwo bakimika ibigirwamana bagaha ikaze ivy'Imana yise kizira. Mwebwe mwahisemo kuja imbere y'abandi guca bugufi no gusenga ndetse no guhimiriza abasenga gusenga cyane bakavavanura n'ibintu hasi. Haleluya. Bwana sifiwe. Mwebwe aho kurera nabi nkuko abandi babikora ndetse bakigisha n'abana babo gutukana, rimwe na rimwe bakayibateramwe intege
mwebwe mwigishije abanyu gusenga no kubakarura muri vyiza. Imana ibahezagire cyane. Mwabaye akaroro ko guca bugufi no gupfukama imbere y'Imana mu gusenga no kuyinginga. Imana yo mu ijuru ize yami baraba ryiza ishira ikiganza ciza kuvyo muri ko murakora. Ingeso n'inyifato vyanyu nta na rimwe vyonezera abanyakibi, ariko ko biri kose mwahisemwe neza. Amen. Mukomeze gusenga, mukomeze kugwiza imbabazi ku banyentege nke. Nitwakomeza kuba mu bumwe duhuje umutima n'inama, niho urugendo turimwo tuzorosozera amahoro. Ntimukangwe n'imisozi iduhagaze imbere, kuko turabizi yuko igiti itagira ko ivyamwa ntacyo gipfa n'inkende. Turabizi yuko ivyo babahora bazobiduhora twese. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mushikame, musenge, mwumvire ijwi ry'Imana. Nimwakomeza kunga abantu, mwakomeza kurondera ineza no kugwanira agateka ka bose, turabizi neza yuko bizorangira bose bavuga bati turemeye adusumvye Imana, kandi igihugu cyacu kizogira umugisha, kizoshiki iyo kiteza kuja umugisha tuzowuronka. Akarere ndaze ko n'amakungu hari icyo babitezemwo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ibahezagire. Mwibuke ijambo Yesu yavuze, nta kintu kija mu muntu kimumwanduza kimuhumanya, ariko kimuvamwo nico kigira gute, nico gituma humana. Imbere y'ukoga nisangwa no kugwanya imyanda, ariko cyane cyane dutunganya imitima yacu. Imitima yacu himbara Imana gusumba uko twokwisiga nuko twomesa nuko twomota, ariko Imana igomba kumva akamoto keza k'imitima yacu. Imitima yuzuye urukundo, imitima yuzuye impuhwe, imitima yuzuye kuzirikana, imitima yuzuye kumva ufise icyo ugomba gukora kuri mugenzi wawe, kugira ngo nubwo ari hasi nawe ahaguruka abandanye urugendo. Imana ibahezagire kandi bagirire neza. Mu kurangiza, ntimugire ubwoba. Nimba ufise umutima muri wewe ukwagiriza ikibi, nta sabuni hari zijya wisiga cyangwa bamesuza ushobora koza umutima wawe niyo sabuni. Isabuni yonyine itunganya umutima w'umuntu n'amaraso ya Yesu Kristo. Urashobora kuvuga uti imbere y'Imana iri jambo riransinze, jewe ndi umunyabyaha, muri urutonde Yesu yavuze hari kindega muri byo, ariko nimba hari nagomba nakubwira ndaguha inkuru nziza. Yesu ntarava mu ntebe y'imbabazi, aracafise imbabazi, arakurindiriye kugira ngo akubabarire. Niyamara kukubabarira ivyakera bihere, izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo, kandi niyamara kuza gutora ishengero agasoma amazina y'abera baja kuraga ubwami bw'Imana, nawe wobamo. Ntiwite ku byo wakoze, hindukiza amaso ku mbabazi z'Imana. Urahari, uduze ikiganza dusenge, uvuga uti Imana imbabarire. Ndabona bamwe hari Imana ibahezagire inshuti zanje. Paulo yaravuze na hari inyuma ndababona. Paulo yaravuze ngo agakiza ntikantera isoni. Haleluya. Bwana sifiwe. Nigeze kubabwira ngene nabwiye ubutumwa umuntu w'umusirimu mukire, ndamusanga mu biro maze kumva amakuru y'ivyo akora, ndamubwira ubutumwa aremera kwihana. Ndamusomera ujya murongo wo mu Baroma avuga ati niwaturisha akanwa kawe ukavuga ko Yesu Kristo ari umwami, kandi ukavyizera mu mutima ko yapfuye akazuka mu bapfuye, uzokizwa. Rero ndasubira mu isengesho nawe usengane nanje. Yumva vyari byo mugaba ati uko kunde daguza niko ntashimye. Byo bintu byo kuvuga ngasubiramwo sivyo. Aravuga nti nyabuna nivyo kuko natwe niko vyagenze. Ati uvuge ngo mwami Yesu, nanje cyo nsubiye ngo mwami Yesu. Nti nuko bimeze. Aravuga ati twayaze neza mugako
ureke tukumvikaneko mu bintu maze kubona abasirimu baragoye kwemera ibyaha canke kwaturira imbere y'abantu baragoye ariko umwami Dawidi yarabikora noneho umugabo arambwiye ati reka rero apotre twumvikana shenda vyemeye ariko binyandikire ivyo bintu binyandikire ku rupapuro hanyuma jewe ni wagenda ntangura ndabigusezeraniye canugara umuryango ndabisubiremo ndoyase ndabikwandikiye ntubisubiremo nagiye hanyuma rero mu nyuma aranka gose ariko nsiga ndamutekereye akajambo kabi kagahwa kamusigaramo haciye iminsi numbaye ngo sha gopfa kuza gopfa kuza rero nimba wumva uvuga uti jewe bohava babona ko ariko imbere y'Imana ni vyiza yuko umuntu aca bugufi akamenya ikosa yakoze akihana. Imana ishimwe. Duza ukuboko hagurukaho muri hari inyuma hari abari badugije. Duza ukuboko haguruka dusenge. Uyu ni umwanya mwiza wo kwakira umukiza w'umutima wawe. Usubire muri ano majambo uvuga uti uhoraho Mana ndagushimiye cyane numvise ijambo ryawe none riransinze jewe ndi umunyavyaha nje imbere yawe ndaciye bugufi umbabarire. Mwami Yesu ndatuye n'akanwa kanje yuko we uri umwami. Mwami Yesu ndatuye n'akanwa kanje kuri umwana w'Imana. Ndavyizeye mu mutima ko wapfuye ukazuka mu bapfuye. Ndakwakiriye mu mutima wanje umbere umwami umbere n'umukiza. Ndakugomora ivyiyumviro vyanje n'ivyifuzo vyanje aba ari wowe undongora nkemuyera nyigisha. Izina ryanje niryandikwe mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo niwaza gutora ishengero nanye nzojane nawe ndagwe ubwami bw'Imana. Urakoze kumbabariye. Amaraso ya Yesu Kristo antwikire. Ubushobozi bwawe bubane nanje. Uzompe kwihanganira ibingerageza ariko cyane cyane uzompe kurangiza neza. Urakoze nsenze gutyo nizeye yuko mbabariye yuko nkijije yuko mbaye cyare mugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.